Turabaramukije amahoro ya Kristo abane namwe muri kumwe na mwene so Landry Bukuru nkaba nifuza kubaha ikaze muri umwanya mwiza atuma dusangire iciyumviro cy'uyu munsi no musoza kuganira ku ijambo bita ukugira neza canke bonté, la bonté. Rero ukugira neza nk'abana b'Imana ni ikintu tukwiye kugira umugenzo. Tukwiye umugenzo mwiza wo kugira neza, apana gusa kugira neza abo mu vyumva kumwe, apana kugira neza gusa abakunzi bawe, apana kugira neza gusa abo mu muryango wawe, ariko ukagira neza umuntu wese yaba umwansi canke umukunzi ukabagirira neza. Mwibuke ko n'Imana yacu igira neza. Bibiri ivuga ngo itanga imvura ku babi n'abeza, ikagwishiriza imvura ababi n'abeza, igatanga izuba ku babi n'abeza. Rero uwo mutima wo kugira neza tubona ku Mana natwe nk'abana ikunda dukwiye kuyigirako tukagirira neza abansi n'abakunzi. Reka dusome mu Baroma igice ca 12 umurongo wa 20. Bibiliya iravuga ngo ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icanwa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe. Iki ni ikintu kigoye cyane kuri benshi, kumva ko umwansi wawe anyotewe uwo muha amazi, ashonje ukamugaburira, ni ikintu kigora benshi, ariko Bibiliya nico idusaba. Ujya mwansi wawe, ujya nyene mupfikintu, ujya mupfitongo, ujya uzi yuko mutakiramukanya, Bibiliya ikwarira ngo niyagusaba amazi uzuyamuhe, niyagusaba icarya uzukimuhe. Yesu ashimwe ngo bizoba umushutse ko amakara ku mutwe. Rero uyu munsi ndagutumirira mukunzi uri kurankurikira, ugirire neza abantu bose. Kujya Imana igirira neza abantu bose, igaha imvura ababi n'abeza. N'umurozi ku gatumba Imana iramugwishiriza imvura, kandi izi ko ari umurozi. Nawe rero mwene data girira neza abantu bose, utarenze kuraba ngo ni naka, mugabo umugirire neza. Agusabye amazi umuhe. Bibiliya rero iranavuga ngo mwene so niyagusaba ngo umutamana uwumuhe, niyagusaba ngo umuherekeze umurenze imirambi ibiri. Rero iki cyose ni ikintu cerekana ko Bibiliya irashigikira cyane ko dufasha tukagira neza abantu bose. Ikibazo rero dukunda kugira abana b'abantu, dufasha abo tuzi ko bazodusubiriza mu nkoko, ariko Yesu yavuze ati niwaha umwansi cyane niwatanga niwagira neza, ntuze witege ko abantu bagusubiriza mu nkoko. Imana ntishaka ko tugira ngo mpandaguhe, oya, utanze tanga n'umutima ubikunze, ufashe bose udatoranije ku butoni. Rero icince cy'umbiro cy'umunsi nashaka ko dusangira, ndagutumirira ngo ugende urabe bajya bansi, ugende urabe bajya abantu bari mu bibazo, ubafashe ubagirire neza, ugaragaze ubugwa neza kuri bo, ubagirire neza. Ubwire ico camwa bita bonté, ubwire ico camwe mu yera bita kugira neza. Ugirire neza abansi n'abakunzi udatoranije ku butoni. Murakoze cyane rero mwese mwashoboye kunkurikira. Cyaco cyumvira nashaka ko dusangira uyu munsi, mubandanye mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kuri etage. Murakoze.